chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme est descendu jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle, le
amashi menshi cyane tongera amashi Chorale Regina Cheli ihejeje mwohava agira ikibazo. Turafise une équipe de secours, turafise aba volontaire ba Croix Rouge uwo vyogorana amagara nasezerana araheza akikame hari inyuma niho hari stand yabo canke yegere umwe mu bagize protocole canke jewe nyene. Kino giteramo rero cyatewe kandi iteka n'umushitsi adasanzwe, akaba ari umushitsi aserukira abandi bashitsi. Mwumvise ko mu mwanya waheze twahaye akanya ubuserukira abagenzi n'abakunzi ba Chorale. Muri kano kanya naho tugira duhe ikaze honorable Dr Yves Sahinguvu yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, ashike hano kwizina ry'abandi batumire adushikirize nawe ijambo yateguye kwizina ry'abashitsi. Turamenyesha kandi ko nawe aje mu giteramo nk'iki ku nshuro igira kabiri. Tumwakirize amashi menshi Dr Yves Sahinguvu. Mukurindira kwashika kuri stage dusabe abari muri service baduhera amazi iri Nyakubahwa Musenyeri mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura, Nyakubahwa Musenyeri w'inararibonye wa namwe mwese bihebeye Imana mwaje muherekeje Musenyeri, Nyakubahwa urongoye Chorale Regina Cheli n'abakunzi bayo bose, namwe bakristu mwese mwitavye kino giteramo, nimugire Kristu umwami wacu. Abarundi butumire igihe babigira ku Noheli y'ibihumbi 2023 niho narindi umwaka weze ntavyo bagize, ariko niyo babigira nari kuza. Rero turashimye ubutumire kandi murabona ko hitavye abantu benshi cyane kurusha mbere mu bihumbi 2023. Mwavyivugiye ko nibibanze intebe zabuze, ibibanza byabuze, murasaba imbabazi kuitavye kino giteramo. Ni vyiza cyane kubona ko n'urwaruka witabira igiteramo nk'iki.
ko kenshi twari tuzi ko ari twebwe dukuze tubyitaba, ariko kubona ko urwaruka narwo rubihurumbira rukaza ni ikintu ciza cyane. Mwabonye ko na nyir'icyubahiro Musenyeri mukuru yaje kubashigikira, eka n'abandi batumire biteka. Imigenderanire mufise iraboneka ko hari ikindi kintu mupfana. Imbere yo kubandanya nagomba ndabashimire ndabakeze kuko mwabivuze, mwabaye mu ihiganwa riheruka ry'amakorali yavuye hirya no hino, mwabaye abambere rwose cyane, kandi n'ururirimbo rwatumye muba abambere muhejeje kururirimba twarwumvise. None mwese muri gaze imyaka 25 ari umusenyeri, nimwe mwaje kuririmba hajya kuri katedrale. Abariho barumvise ingene mwaririmbye neza cyane, tukabikomera amashi, nabyone tubikomera amashi. Ngarutse rero ku by'uyu munsi, 2023 ubuhoho mwarengeje n'ukuri, bimwe biboneka, mwashizemo akabirya kaboneka cyane, tubakomera amashi. Mbere n'ubundi buhinga, ikindi cuma mutahora muvuza mwavuzikije uyu munsi ngaha kitahoramo, abahinga bakibonye babimbwiye kandi naje nabibonye, iryo ni nakabirya. Ariko kandi twabonye kandi nuko barya bana mwazanye, tujya tumarayika mwazanye n'ukuri vyiwe, bakaririmba muri gami imwe bose cyo kimwe, n'ukuri ni igikorwa kitoroshe na gatoyi. Tubakomera amashi cyane rwose. Ibyo ni ibyo gushima. Twagomba gushima kandi ingene aha hantu mwahateguye, aha mpagaze, aha turi n'igitangazo. Jewe nabonye ko hari akabirya kurusha 23. Turazi yuko gutegura ikintu nk'iki, iyi podium ni ikintu gisaba uburyo cyane. Mwavuze ababafashije aho mubikotesha iki niki, mugabo ndazi ko nanjye ndabaze kubikotesha rimwe kwisi urubanza. Ndaco gituma urongoye abakunzi ba korali Regina Cheri yasabye yuko hoba twenda tubafasha, hoba abakunzi ba Regina Cheri benshi bagenda bafasha, kuko bisa uburyo bwinshi. Ikindi twashimye ni inyambaro, ukuntu mwambaye, ukuntu mushajije, ukuntu musa neza, ukuntu mutwenga neza, n'igitangaza, biraryoheye ijisho. Ivyo byose rero umuntu agashima ibintu byinshi. Jewe uko mutera imbere, bambwiye ko mumaze imyaka hafi 20, ariko uko mutera imbere niko muguma muririmba neza. Novuga nti uko mukura niko muguma muririmba neza, niko amajwi yanyu aguma ari ameze neza. Ikindi turashima uko kuntu hari n'abakiri bato, abakobwa n'abahungu, ariko kandi harimo abapapa. Ayo majwi yanyu rero agiye hamwe, ukayashira hamwe, n'amajwi meza aryohera Imana, ari n'ahazimana. 'Imana. Rero
twovuga yuko mwobandanya barya abana mwatanguye kwigisha bamwe bamwe bambwiye mbere ko ari abana biwanyu muhira bamwe kazoza kakora Regina Cheri ni ikintu ciza cyane. Nuko rero twamutumire twashimye cyane rwose. Jewe narababwiye ko namaze kwiyandikisha mu bakunzi bakora Regina Cheri, naho ndumutumire ndi mu bakunzi ba Regina Cheri, ariko kandi naje nzobafasha. Sinzi umuntu yambwiye twari twiciranye harya twari kuvuga aho mwahiganwa uyu munsi baba bitegereje ingene mwaririmbye, ati yemwe ati ayo mahiganwa y'amakorale muri ko muragira iyi korale yanyu ngo babanze bayikuremwo hahiganwa abandi kuko bashimye cyane. Nuko rero nagomba mere nkugeza ngaha maze mutera imbere mugira inshuti nyinshi, mugira abagenzi benshi cyane cyane mwamwe mufasha abakristu bo ngaha kuri Paroisse Kanyosha, eka no kuri pasha abakristu kunina hazimana gushemeza Imana. Nguririmbye neza babivuze Saint Augustin yabivuze yuko uririmbye neza usenze 2-3 mwame mufasha abakristu rero mwamwe mitera imbere. Rero nagomba rero ngize ngaho tuzobandanya tubashigikira uko dushoboye, kandi niyumvira yuko kuko nabivuze musenyeri mukuru nawe ne umuntu akunda imiziki nawene mbere mwame mufasha izindi korale. Nuko kandi nimwasubira gutegura urundi rubanza umwaka uza tuzobitaba nkuko uyu munsi twabitavye. Imana ibazigame, nimugira amahoro. Tumwongera amashi honorable Dr Yves Sahinguvu. Amajambo tuyagiye nayo kuri nous sommes témoins kuva mu mwaka wa 2000 none n'uyu munsi mwavuze muti reka tubane na Chorale Regina Cheri mu kwigina Noheli, mu kwigina imisi mikuru irangiza umwaka. Aho muri nsabe umuntu wese ari ngaha, abo fidèle, abo bantu badufata mu mugongo, abo bantu badahengeshanya kwitanga kugira ngo Chorale Regina Cheri ishika higeze, ndabasabe mwese mubakomera amashi. Murakoze cyane. Dushikiriye rero uwundi mwanya aho twumva ijambo nyamukuru, ijambo ridasanzwe, ijambo rya nyakubahwa umwungere wacu wa diocese nkuru ya Bujumbura, akaba mbere ari nawe ahagarariye kino giteramo. Niwo mushitsi mukuru dufise ahagarariye kino giteramo cha Noel. Twagira tumuhe ikaze nawe atugaragarize ikiri ku mutima, atuyagire, yongera duhezagire. Dusabe maestro na ekipe yiwe ntibabiteguye mugabo, reka ndabasabe uyu mwungere bamwakiriza akaririmbo kamufasha gushogomanga no gushika hariya kugira ngo ahezagire igihugu ciwe.
Amazing grace. Sola grazia. Incroyable grâce divine. Ubuntu butangaje. barayamaze ngo ntawe uterwa amasoro ngo yazibukire. Ubundi bwo jewe nta jambo nari naje nateguye kuvuga, kuko iyo badutumiye mu giteramo nk'iki tuza kugira ngo tunezerwe turyoherwe. Mugabo reka ngamburuke. Bene icyubahiro mwese muri ngaha, bubahwa muri ngaha, mwaje mwitavye iki giteramo ciza. Namwe bavukanyi bacu muriko murazuryohereza iki giteramo. Ijambo nanje noherako ni ijambo ryo gushima. Ngashima na jewe yuko mwabimbwiye hakiri kare kugira ngo ndonke akaryo kukubishira ku rutonde rw'ivyo nshobora kuzamwo. Ico gituma mubona ndi ngaha. None no hanyuma muze muvyibuke hakiri kare, mubimbwire bifumwe binyinanirira ari jewe bivuyeko. Ijambo rya kabiri nyene ni ryo gushima. Ngashima cane cane iki gikorwa ciza, iyi initiative mugira igatuma abantu nk'aba bahurira hamwe kugira ngo baninahaze Imana. Kuko burya nubwo amajambo yose mwaza muraririmba, bamwe indirimbo tutazumva neza ngo twumve amajambo, ariko twumva yuko muriko muraninahaza Imana. Natwe rero uko dushobora tukaca tuninahaza Imana mu mitima yacu, kandi ibyo rero biradufasha. None initiative nk'izi z'uko mushobora guhuza abantu bakaza bakicara hamwe, bakaryoherwa hamwe, bakaninahaza Imana, mbere nabo nyene bakiginana, izi initiative ndazishigikiye rwose. Mbere nk'ukunze kuza ndaja mu maparuwase atandukanye, nkumva amakorale atandukanye ukuntu aririmba neza mu maparuwase menshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mugabo kandi no mu maparuwase ya ruguru. No kwifuza yuko
tutoza turaronka igiteramo kimwe gusa cyo mu mpera z'umwaka. Mwebwe ko mwamaze gutangura tradition mukayigumana, tukaronka n'abandi baheza bakadutumira nkajya ku ipasika, tukaje mu giteramo ca pasika naco kuko navyo nyene birabaho. Abandi hageze ku Pentekoti bakatugirira gutyo, abandi bahageze ku munsi mukuru wa Bikira Mariya bakatugirira gutyo. Gutyo rero amakorale yose yoshobora kuronka karyo kuko aheza akaza aradufasha kunina hazimana. Ico nico cifuzo canje, kandi noshima yuko mwoheza mukaza murafasha n'ayandi makorale kugira ngo aronka karyo kukwerekana icyo ashoboye no gufasha abakristo kunina hazimana no kwiginana hagati yabo. Kubisigaye bamaze kubivuga, ni hamwe nyene inzira nziza umuntu ayicamwo kabiri. Najeho nagira nsubire ndabakengurukire n'umutima wanje wose ingene mwaje kumfasha kugira yubire y'imyaka 25 maze ndumwepiskopi. Nukuri narahimbawe cyane gose, none ko ndonsa akaryo kuronka abantu bangana gutya, ndabasabe mu ntiza amashi, tubakomera amashi. Narashimye ko mwaririmbye indirimbo zidufasha gusenga Imana kunina hazimana, ariko kandi narashimye nuko nkuko mwabigize n'uyu munsi mwamwe mubishiramwe ubuhinga, maze umuntu akaca yumva araryohewe. Muri ko muraririmba, umuntu yo kwamara karagira ati aho karirimbo gasubiremmo, 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 kuko muririmba neza cyane. Tubifurije rero kubandanya mutere muje imbere. Hariho abamaze kuvuga yuko babashigikiye, hariho batarinda kuvuga yuko babashigikiye kuko musanzwe mubizi. None rero mutere muje imbere, ahasigaye ko ndose rero aka karyo kukuba imbere yanyu. Nagira ngo ku izina rya diocese nkuru ya Bujumbura, mwese gihugu c'Imana uko muri ngaha, mbe ndabifuriza kuzogira Noheli mu kibano no mu gihugu cyose. None mwese ndabifurije kugira amahoro ya Noheli, umukiza yatuvukiye, maze ayo mahoro abariya azobaherekeza muri uyu mwaka wose buca dutangura w'ibihumbi 2026. Nitugire Kristo. Twongera amashi menshi cyane ku mwungere mukuru wacu wa diocese nkuru yacu ya Bujumbura. Umuvyeyi aragabuye, umuvyeyi atanze umwaka, amashi menshi. Kandi na vicaire episcopal wa Saint Michel nawe ari ngaha, turabashimiye kuba mwatwitavye. Iki giteramo kandi cyatewe iteka na vicaire episcopal wa Vicaria ya Buhonga, nawe nyene twamubonye Patiri Maurice. Abo bose turabashimiye. Eka abasaserdoti mwese mwaduteye iteka, ababikira, abihebeye Imana, bubahwa bayiwe yicaye, ariko dusabe ko hari badushiriremo indirimbo bateguye muri ico gice ca gatatu zidutuma tuninahaza uwo mwana Yezu, uwo mwami yatuvukiye, iyo Mana mu bantu. None rero mukanyamuneza dusabe la chorale itwinjize muri ico gice ca gatatu, tubibutsa yuko icivugo c'iki giteramo cari mumwe n'urukundo